equipe iri musigutsinda gutsinda byinshi no equipe ya FC Barcelona rero nuko byari byifashe ku ruhande rwo muri Laliga ino migwi ibiri inovuga ibandanya yitwara neza Yves Real Madrid na Barcelona ariko hagati aho equipe ya Atletico Madrid yoyo yanyereye ariko nibwo yanyereye ikibuza yuko bakomeza bari imbere ya Barcelona kibanza cha kabiri gusa ni affaire mbi cyane gutakaza match zibiri ubundi bategezwa kuguma muri course y'igikombe na Real Madrid kuko nabo baba bagikeneye Alonso cyane ni gikombe baba bakeneye kuko iyi ni equipe nayo twatanguye gwa urabona il faut ko muri Espagne bava mu bintu vya Big 2 umwe bagatera imbere muri yo Big 3 izo za Atletico Bilbao bivanye n'igihe nyene bagenda bakomera hakaza niyo Big 4 yabo yego kidi Big 4 no kuvuga imigwi imwe utamenya ngo classement yabo alafen ya championnat izogenda gute kuko tumaze imyaka 5 uwa mbere atabaye Madrid aba Barcelona atabaye Barcelona aba Madrid umva iyo championnat ibifise akantu abandi baba barayihebanye ugo rugamba rero kuri Atletico Madrid gutsindwa match bakanganye ikurikira si affaire nziza paraporo y'amanota bari bamaze kuba barusha FC Barcelone bari bakuye guprofita kuyiguma imbere davantage urumva Alonso ariko ku ruhande rundi rwa Real Madrid ku musi wa gatandatu ari gihe cy'isaha 4 kuri stade yitwa José Zorrilla ino equipe iyobowe na president Ronaldo Luis Nazario uriya Ronaldo munya Brazil el fenomeno niwe president w'iyi equipe ino equipe rero ifata umwanya wanje muri La Liga umuntu yaravuga ati n'ubundi ntabwo iza kunaniza Real Madrid mugani match ubona yuko Real Madrid ntiyaboroheye cyane no match kushika ku munota wa 30 Mbappe atsinda igitsindo ca mbere buri umuntu abatayangoye kuvuga ati ibi bintu ntibiza kuro urumva Alonso ariko muri no match kimwe rudendo umuntu yovuga ni performance za Kylian Mbappe triple iwe ya mbere muri Real Madrid nico yarasigaje gukora uri kuraraba muri rusangi ibindi byose uno musore Mbappe yaramaze kubabikora guheka umugwi muri journée ziheruka aho equipe ya Madrid ibura mu rukino gose nka Clasico akaba rurimo wenyene ariko ubu journée kuyindi aratsinda aragaruka gatsinda none waraba nibitsinda tsinda Alonso rimwe na rimwe abari bitsinda suko gusa ari muri equipe nziza ya Madrid cyo kurondera ibitsindo by'umuhataka wari wese ariko ubona ko arimo na za qualité ziwe ama frappe croisée kurondera ama angle gushira imipira aba nyegori batari buronke nibaza yuko nyimba ariyo réussite Real Madrid bafise muri no misi nukuba bararonse Mbappe ariko akaba yabaye integre ari yamaze kuba adapté kuri systeme yande ya Real Madrid uno munsi numukinyi Alonso aho twavuga ngo yaratwaye Champions League itamufise ariko agaragaza ko ari kugwego guko nawe yoyibaha yoyibaha ko gatwe kiwe doke ico nita kuyibaha ko gatwe kiwe ni bimwe dora twita Alonso ngumukinyi ashobora kugira exploit individuel yawe wenyene ku gatwe kiwe uno munsi Mbappe ariko yerekeza ngaho turacari mu kwa mbere final Champions League ni mu kwa gatanu hasigaye ibintu byinshi benshi bazovamwo abandi bazoshika hariya ariko uri kuraraba Madrid yahasanze na Madrid yinjiyemwo ivyo ari karayifasha n'ivyisanzwe ishoboye kwifasha urabona urugendo rwa Mbappe rwatanguye kabisa rushobora kugarukira kure cyane ya jambo ryo kwibaza ngo Mbappe azokuyadapta muri Madrid ngo azoba umukinyi mwiza nkuko yarahandi iryo nta muntu numwe akigifaza nta muntu numwe acibaza yuko Mbappe ashobora kweshuwa muri Real Madrid ahubwo ubu ikintu ubona ko umuntu yotangwa kwiyumvira no gutangwa kwiyumvira ngo za rokoro zabakuruwe babaye imbere yiwe ashobora kuzozikuraho ariko Mbappe amaze kuba ku rwego rwiza cyane ubona rero yuko ku munsi aratera imbere ku munsi atangura gukora ibintu nko muri Grand Bush heruka nabona bibaza ngo amaze gufata ifunguruzo zo kuba umuyobozi muri Real Madrid amaze kuba umukinyi ashobora kuvuga ngo abantu barumvikana ko ari we chef kurusha Vinicius
kuno munota Vinicius aramurusha statistique en general kuko muri statistique za Vini haba harimo n'ama pass decisive menshi nabonye mu bakinyi batatu kwisi bafise statistique nziza batangwe gukompara ni Vinicius, Rafinha hamwe na Mohamed Salah. Mbappe mugabo uri kuraraba pour le moment ntahuriye na gatoya na Vinicius. Musore yiyamira mu bihano nkobu yari suspend muri iyo match. Mbappe ariko arayikora nakazi wenyene ari suspend no muri ibazo umuntu aba suspend muri champion na muri Champions League kandi bihano bitandukanye. Urumva wo mukinyere biragoye. Ubona ko ari umukinnyi azogera igihe nyene Madrid bakaruha n'ivyiwe nyene bakavuga batireka reka dushira inguvu mu kuvuga ngo dushigikiye uyu agende kuko karite za Mbappe Alonso bakubwa nigiye yari muri Paris Saint-Germain akiza bijya tuvuga ngo yari afisa amanyama ngo arategeka ibingo yari chef mugaba bakubwa ngo numukinyi abanza kwishira mu mwanya wo guharanira iryo jambo ni navyo vyiza wanashima ntushobora kuza guharanira jambo atacurakora buri akiza yaguriwe rimwe nande na Neymar 2018 bashikiye rimwe na Neymar muri Paris Saint-Germain ariko Neymar agishika yaramusumbye izina muga Neymar we yatanguye ibibazo nande nabakavane byo kuganira amapenalty umwana yibereye ku ruhande ibi tumubona ko muri Madrid nukuvuga wewe kugira ngo atangure no kuvuga arakora ku rugero rw'uko atangura kureklama ibintu abona neza yuko abimerita jameniye mumpiri jambo kubera iri jambo ndabaze kubikorera jewe ndi meilleur joueur muri no equipe ariko kanini uzora no muri equipe de France tumwumva ko ibintu byinshi byuko nawe nyene agerageza kuzana ijambo rihangana ku buryo nawe ivyiwe bitangura kwiyumvigwako ariko 2018 batwamonje yaro nitwana mubona no mu beza yari karakora rero uri kuraraba na integration yiwe muri Real Madrid ntarigera teza ikibazo oya ari atekanye kugeza naragenda gaserebika itsindo cha Rodrigo kabona afise nakano kuko bisemba donc agerageza gutanga mahoro mu misi yiwe ya mbere ku rugero kuko muri Madrid bataza ngo bavuge ngo yamara ngo nuranamenyera mu gutangwa kuduteza ibi nibi ariko inyuma y'imyaka 2-3 Mbappe atangure kuba patron azohabwa rya jambo by'ukuri amaze kurimerita kuko nibikorwa bitanguye kuza chance rero agira kuko ico nikibaza natwe abanyamakuru twibaza ivyisi yose ngo yayigo ya Mbappe ngo bimwe yigira muri Paris Saint-Germain ngo azobigira i Madrid nawe yaratweretse ko atobikora azeyokora muri kano kanya mugabo Mbappe Alonso mu myaka 2-3 nkuko tubona tangwe guheka Real Madrid nkino se ziraheze turabona abandanije abasiga kure bariye bahari kuko urabona ko ari karabasiga kuko umukinyi wundi wa Real Madrid amukurikirana uvuga mu bitsindo uragenda ukaraba ugasanga ni Bellingham wanashima ntabwo ari Vini muri Laliga muri Laliga Jude Bellingham afise ibitsindo ndwi mugamba apageze ku bitsindo 15 Vini reka turabe ibitsindo bya wanashima ariko kuva Vini nivyo afise ibitsindo 8 afise ibitsindo 8 ni wamukurikira hama Bellingham ibitsindo ndwi hama Rodrigo afise ibitsindo 6 mugurumva ko amusumbye ibitsindo rero uri kurabona kabisa simbona icari kigoye ni integration yiwe na adaptation muri equipe ya Real Madrid simbona ikintu kigiye guhagarika Mbappe kuko yamaze kutweka ko yamaze kuba wa Mbappe umwe twari dusanzwe tuzi inyuma ya Real Madrid aba muri equipe de France Mbappe mwiza muri equipe de France Mbappe yabaye mwiza muri Paris Saint-Germain niwe dutanguye kubona ubu Mbappe bwiwe bwiza muri Real Madrid nuko Barcelone twoyivuga ko kinini ya cyane gose mu ijoro ryakeye bariko banyagira ibitsindo ndwi vyose kuri kimwe equipe ya Valence iri mu kibanza ca 19 ibitsindo ndwi birabafasha no vuga kubandanya ico umuntu yovuga kuri Barcelona Alonso nico nyene cibitsindo ndwi kubera ko iyi Barcelona twarayivuze itsinda yorohewe cyane za Bayern muri Champions League
itsinda yorohewe cyane Real Madrid muri Clasico zibiri bitsindo 9 4 kubusa 5 kuri 2 ariko ukabona Barcelona iri kigira amadifikite aho bidakenewe aho vyari koroha bikayigumira aho vyari bigumye bikayorohera donc iryo hurizo rero aho guhuriza aho kuvuga rero ngo Valence twebwe Barcelona mu bihe vyiza vyacu Barcelona ya 19 imerita guhanwa muri ubu buryo bakayihanisha ibitsindo ndwi iyi niyo Barcelona kabisa uvuga uti nta dute ndayifise ko ni Barcelona nziza ni Barcelona yaje amwe uvuga uti Barcelona yo kuma grand rendez-vous ni nayo Barcelona yo kuma match mato victoire rero ya Barcelona y'ibitsindo indwi ubona yuko yari victoire itanga ubutumwa yerekana yuko byukuri ni ya victoire Alonso ishimangira sezo yabo nziza ni victoire ariko baronse hazigiye kinini ya cyane gose yive kuko ndakumenyeshe ko Barca muri match zirenga zitanu bari bavuye gukina batari bwatsinde na rimwe yumvira muri Laliga yumvira ibiharuro bitameze neza kurana rero kuva gutsinda muri Clasico kwa makuri Getafe werekanya kanenge ugacuza muri iyi match ya Champions League ugategeka Benfica yakubanye nziza ukayitegeka kuitsinda ku nguvu hanyuma ugacuza muri champion ugatsinda ndwi ni kintu ciza cyane en general na ukombinya izo match zose ibi iciba Barcelona iri on fire kuko ikoze ibitangaza bitandukanye ikoze igitangaza cyo gutsinda Real Madrid bitanu ikoze igitangaza cha remontada muri Champions League cyo gutsinda ibitsindo bine bitanu ahubwo kuri bine none je muri championnat baratsinze muri Copa del Rey bitsindo bitanu yari equipe yari Betis Sevilla muri Copa del Rey urakoze bitsindo bitanu hanyuma uje muri championnat utsinze equipe ku rwego rwa classement yayo Valence ibitsindo ndwi ino Valence mu bisanzwe ifise kibanza kibi cyane kuko ni equipe igunda kugorana cyane uriyabuka ejo bundi bakina na Real Madrid batwaye igitsindo kimwe kubusa gushika Vinicius aba frustre aza gufata mu kaniga umunyegora hambwa carton rouge Madrid iza kubatsinda ibitsindo bibiri kubusa utabona iyo bivuye kuko ntibabironse bagikwiye baza kubironka badakwiye wabona rero ko ari ikintu kigwiriye ko Real Madrid ibitsindo rero bya Frankie de Jong hakiri kare iyo utsinda byinshi Alonso bitsinda kare bitade ku munota wa gatatu umuntu kinyi Frankie de Jong baratsinze nawe urabe rero iyindi nkuru nziza kwa FC Barcelona yaramaze igihe batatu bibo hagati mu kibuga ari kariya kana ka Casado Pedri na Gavi muri abo mwijoro ryejo urabona hamaze kuzamwo Frankie de Jong yaramaze igihe atagira mugakaza akagutsindira igitsindo ba Firmino Lopez umva iyo ugiriye iyo rotation ahubwo ntihagire absence igaragara muri equipe ni yindi nkuru nziza cyane nka Ferran Torres wewe bambe Firmino Lopez yabaye home di match kuko yagiye kuba atsinda ibitsindo bibiri ku munota wa 24 no ku munota wa 50 bambe nawo wa 45 bongeye ko iminota ariko kandi yatanze n'imipira ivamwo ibitsindo bibiri rero kuba wagize rotation nk'iyi ukaronka umukinyi nka Firmino Lopez akubera homme di match mu nsinzi ya CT1 ni nkuru nziza kumumenyereza Alonso kuko biba biko biramupermeta ko n'ubundi munsi gihe cyose azogera rotation azoyigira umutima uri munda niwe rero uno mugabo uno mugabo Hans Flick ku munota wa gatatu rero Frankie de Jong atsinda igitsindo Ferran Torres ku munota wa 8 Rafinha ku wa 14 bitatu byose mu minota 15 Alonso vande bya bisanzwe Firmino Lopez ku munota wa 44 na 45 66e Lewandowski nawe kuri classement y'ibitsinda bakene kugira icakoze n'igitsindo bano bagabo bitsinze rero ku munota wa 75 nibaza rero ko yari ikintu ciza cyane Hans Flick afise filosofi ya Alonso yuko atsinda byinshi nukuvuga numwe mu bamenyereza bafise system de jeu itera mu bakinyi biwe kudahagarika inyota y'ukurondera igitsindo hanyuma uyu n'umugabo abantu batayi bibuka iyo uvuze ibitsindo byinshi usanga hari aho yabigizemo uruhara cyane uribuka Barcelone itsindwa 8-2 niwe yari umumenyereza wande wa Bayern Dominique wa Bayern
igihe Ubudagi bukubita Brazil ibitsindo ndwi kuri kimwe uyu ntiyari umumenyereza w'Ubudagi muga yari cegera eco witwa Joachim Löw kiriya gihe urumva kuba muri iyo staff. Ikindi kintu ciza cyane cyabonetse muri rukino Alonso no mugabo yitwa Ferran Torres buriya yaciye muri Valence yanatsinze igitsindo. Uyu mugabo rero ari mukinyi yitwa Diakabi yaramaze amezi 11 adakina ari mu mvune rero yagize apparition yiwe ya mbere nyuma y'amezi 11 muri Valence. Rero Ferran Torres bakubwira ko ari wo mukinyi wa mbere yanezerewe cyane nubwo bari mu mayikipe abiri atandukanye yabaye wa mbere aja kumusanganira ngo numwe mu bakinyi babanye neza kandi bakundana cyane muri passage yiwe Ferran Torres igihe yakina hariya muri Valence. Uyu Diakabi rero akaba yinjiye mu kibuga amaze amezi 11 kose atari bwasubire kugaruka mu kibuga. Nuko ekipe ya Real Madrid ya mbere amanota 49 bakurikirwa na Atletico Madrid amanota 45 ya FC Barcelona ya gatatu amanota 42 Atletico Bilbao bakana amanota 40 Villarreal bagatana amanota 38 Mallorca bagatandatu amanota 30 Rayo Vallecano na abindwi amanota 29 bakurikirwa na Real Sociedad amanota 28 ndetse na Girona abicenda amanota 29 mu gihe hari Anye Valence Deportivo Valence Alaves na ba 18 amanota 20 mu murongo tukura equipe ya FC Valence aba 19 amanota 16 hama Valladolid aba 20 amanota agera kuri 15 yonyene. Lewandowski afise ibitsindo 17 akurikirwa na Mbappe 15 ndetse Rafinha afise ibitsindo 12.